ko twugurura n'iri jambo dusoma mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo iriya gice ca gatatu, cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca gatatu. Nimero za Bibiliya abo bafise zirya Bibiliya za kera atari zishasha na 242. Nibaze ko mwoba mwahashitse. N'iri jambo rero dusoma ku gice ca gatatu umurongo wa mbere. Kundazi y'amajambo aravuga ngo ibibi bizoza mu gihe c'iherezo. Aravuga ngo ariko menye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Ngo hazoza ibihe bike. Hazoza ibihe bike mwebwe abiyo. Ibihe bigoye. Ngomdere kutareka korasi ho mwera kutakase turaki. Ninanesha zicarana na Yesu. Ninanesha zicarana na Yesu. Sawa muraka reka tukavuge mu migwi ingahe ibiri. Dutangure abantu b'abagabo z'abagabo turi kureka kugira ngo naho yoba yicaye hariya n'umugabo aririmbe. Ninanesha zicarana na Yesu. Ninanesha zicarana na Yesu. Abantu twese musigaye mwe mwabagabo muhore daraba abantu bazi kuririmba neza. Ninanesha zicarana na Yesu. Ninanesha zicarana na Yesu. Murakoze Yesu n'abahezagi. None ababaye abambere n'abahe ntimushobora kuba abambere mwese hari abo wa mbere n'uwa kabiri. Rero abantu babaye abambere n'aba batanguye. Yesu nashimwe. Ibihe bigoye. Pawulo yandikira Timoteyo ngo mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Natwe turi mw'iki gihe c'iherezo. None ibiranga ibihe bigoye n'ibihe. Dusoma ku murongo wa kabiri aravuga ngo kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, inashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barimentanya, batigarura inkatsi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirangamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha iki? Ngibi ibiranga ibihe vy'iherezo. Twoba turi muri iki? Twoba tumaze guhura navyo. Ariko ijambo ry'Imana niri numvise mu mutima ninanesha zokwicarana na Yesu. Yesu nashimwe. Turi mw'ibi bihe bigoye kandi ibyo bihe nyene dutegerezwa kubibamwo. Mbega ko tubonye ibiranga ibihe by'iherezo twobibamwo gute? Kuko ntiduca dufatwe nuko tugeze mu bihe by'iherezo. Niko none tubihagararamo
kuko twabatijwe, kuko twizeye, kuko twama tugaburirwa ijambo ry'Imana dusoma Bibiliya. Mbega twobihagararamo gute, twobibamo gute? Dusome hariya mu gitabo cy'Imigani kiriya gice cya 23. Imigani kiriya gice, Imigani igice cya 4 ku murongo wa 23. Ingene twohagarara n'iki gihe cy'iherezo. Bakundwa, reka tugishikemo, kandi Imana yaraduteguriye ingene tuzokwifata, ingene mbere tuzonakivamo. Dusome rero Imigani igice cya 4 aya ku murongo wa 23 avuga ngo, rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bugihate. Ududubiriza mu mutima niho hari ubugingo. Nicyo gituma umuntu akwiye kwirinda kugira ngo azogwane anesha, kugira ngo azicarane na Yesu. Ninanesha, ninanesha, zicarana na Yesu. Ninanesha, 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 zicarana na Yesu. Shengero ry'Imana turi mu rugendo, kandi mw'urwo rugendo ntiyabura gutsitara, ntiyabura kunanirwa, ariko winanate wumve yuko urinda umutima wawe. Ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Matayo igice 5 ku murongo w'8 havuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye, kuko ari bazobona iki? Azobona Imana. Mw'ijuru bariko barategura, naho hari intambara mu ngo, naho hari intambara mu babanyi, naho hari ibibazo umuntu akagwara cyangwa akageragezwa, ariko ninanesha, niwanesha uzicarana na Yesu. Yesu nashimwe. Nicyo gituma rero umuntu rero akwiye kubaho yirinda, arinda umutima wiwe. Hanyuma rero kandi ngene twobibamwo, dusubira hariya mu cete cya 2 Pawulo yandikiye Timoteyo kiya gice cya 4, turabemo ingene umuntu yohagarara mw'ibi bihe, kuko ibyo bihe bitezwa kuza kandi bitezwa gushika. Ariko mu Kristo menya ngene uhagarara ko wakijijwe, uhagarare umenye uti narakijijwe kandi ufite icyo witeze. Hari abantu rero ivyizigiro byaheze, ndabasubije mu ivyizigiro, Yesu azoza kutujana. Navuze Timoteyo wa 2 igice 4 aho ku murongo wa 5 aravuga ngo, igice 4 ku murongo wa 5 aravuga ngo, ariko weho wirinde muri bingahe? Wihanganire imibabaro, ukore igikorwa cy'ubuvuzi bw'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe. Ingene wohagarara muri iki gihe, wirinde muri byose. Bashinga ntahe, twirinde muri byose. Yesu nashinga. Bakenyezi rwaruka, twirinde muri byose, ko tugeze mu gihe kigoye, kandi icyo gihe kigoye nyene tuzoshika. Gira mugenzi wawe uti erega nzoshika. Bwana sifiwe. Hanyuma rero turangiriza hariya mu gitabo cya Mika, turabona rero twamaze kubona ibiranga ibihe by'iherezo. None abantu b'iki gihe cy'iherezo bo bameze gute? Abana b'iki gihe, abagabo b'iki gihe, abagore b'iki gihe, cyangwa b'iki gihe bo bameze gute? Uce wisanisha rero n'iby'iwawe muhera, mugabo umenye neza, rinda umutima wawe, kuko ni ubugingo bududubiriza. Igitabo cya Mika igice cya 7 umurongo wa 6, nimero za Bibiliya ni 1004. Byumvikana shengero ry'Imana, tugeze mu bihe by'iherezo, bihe bigoye, ibihe abantu bikunda, ibihe abantu batukana, ibihe badakunda n'ababo, inganzi bakunda amahera n'ibindi
hari abantu batamenya ko bahaye baja mu ijuru siko none ati ibyo byose jewe sinzi na bizogenda ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana burihe buriha. Dusome igitabo cya Mika igice c'indwi ku murongo wa 6 dusomeho ajya amajambo turaba abantu bo muri iki gihe kuko umuhungu akengera nde abahungu muriga Yesu nashimwe umuhungu akengera nde kuko ari muremure kamurusha inzobe kamurusha ingufu mugabo igitugu kirakora n'igisumjike hanyuma rero turasoma kandi umukobwa ahagurukira nde umukazana ahagurukira nde kandi abasi b'umuntu bakaba abo mu rugo rwande bamabukwe rwanda. Yesu nashimwe bamabukwe muriho sindi umukwe wayo bamabukwe abantu bafise abakwe abantu bafise abakazana abantu bafise abakazana. Yesu nashimwe nta n'umwe afise umukazana abagamo yake kabaka badatanu minota irambiranye bamabukwe. Yesu nashimwe abakazana ho mupfu muriho basi byumvikana rero naho muri iki gihe cy'ihene umuhungu akegera se ibyo nabyo ni Satani ariko dukwiye guhagarara nk'abakijijwe. Bahungu muhagarare nk'abakijijwe. Umukobwa yahagurukiye nyina zibigeraje ino kumuyange ntabihe umugayi wacu biriho nabonye umukobwa kabisa ahaguruka aza kuburanya se kandi icyo gisigo cyateye se biragoye gutsinda urubanza bose bakagira ngo uwo mukobwa ni wari mukuru ngabo se nawe ntakatagize mugabo baribagira yuko ari Satani ariko arabasekanyije umukazana ntibambona none batakubona watsinda iki uragende bakubona. Izo ni ntambara dukwiye kurwana tugira tunesha. Numvikana rero shengero ry'Imana ibihe by'iherezo naba rero mu iki gihe cy'iherezo umwana ntakibona ababyeyi umukobwa akegera nyina umukazana yahagurukiye n'abukwe umubanyi n'umubanyi ntibacana uwaka ariko menya geno hagarara ngo wakijijwe ninanesha zicarana na Yesu ninanesha zicarana na Yesu. Naye majambo Imana yampaye abayivuze mwese Imana ibahezagire amen. Mwami Yesu turagushimiye Mana turagushimiye kuri Imana hezagirira ijambo ni rwawe si ryanje hezagira abaryumvise Mana yera wemu yera iyo ukasobanure mbere ageze kure Mana yera niwabona mabanga yo mu rugo niwabona mabanga yo mu mutima Mana yera ici jambo ry'Imana rivamo nuko umuntu wese aca bugufa akihana nuko kandi ijambo riri inyuma shishikara rihezagira abantu bose bagataha batunganye kandi baremeshejwe n'ijambo ryawe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu.